Amateke ari mu biterwa vyarimwa cane mu gihugu c'u Burundi. Muri kino gihe ico giterwa kikaba kitakirimwa cane bitewe nuko catewe n'indwara. Ishirahamwe Sangwe y'abakenyezi rihukiwemwo abakenyarugamba b'umugambwe CNDD-FDD bo ku mitumba 15 muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana baramye ico giterwa c'amateke mu murima ufise uburinganire burenga ihegitari ku mutumba Musotera bagifashijwemo n'uburongozi bw'abakenyarugamba ku rwego rw'igihugu. Goreti Yamuremye arongoye abakenyezi bo muri CNDD-FDD yarahagarariye ivyo bikorwa vyo kwimbura aravuga icatumye biyumvira gutega igiterwa c'amateke nico bagiye kuzokoza uwo mwimbu. Iciyumviro catumye turima aya mateke intumbero nyamukuru kwari kugira ngo tuyagwize hanyuma tuyakwiragize mu bene gihugu. Amateke kera yari menshi cyane. Amateke waragenda ugasoroma ikigundu kimwe ugaca witahira. Na yubu amateke yarahonye, amateke yaragiye, mugabo ico dushima nuko hariho intara nyinshi ubu amateke atanguye kuboneka. Ya ngwara yazingamika ubirikiragenda. Rero intumbero yacu kwari kugira ngo tuyarimire muri no ntara ya Rutana kuko twari twumvise yuko hano bikigendeka. Duca tuza kuyarimira muri no ntara ya Rutana. Kandi rero turashima Imana cyane kuko umwimbu warabaye mwiza. Twebwe twashaka amateke yo kurya, twashaka amateke yo kuca dukwiragiza mu ntara kugira ngo nabo bayakwiragize mu banyagihugu babo. Rero aya mateke twarayahitije. Ayaramaze imyaka 2. Twarayahitije kugira ngo agwire. Ngira ngo namwe mwabibonye yuko yagiye yaravyaye cyane. Rero twebwe ibi nivyo twashaka. Nta maho twagomba yo kurya, twagomba imbuto. None amateke yose yabaye imbuto yose. Aha rero iri ntumbero dufise nababwiye ko ariko duca tuyakwiragiza mu zindi ntara. Mubu hariho intara ya Bubanza. Abo tuzobaha bariteguye kuyarima. Hariho intara ya Karusi. Abo bariteguye kuyarima. Ni intara ya Gitega, ni intara ya Kayanza. Aya yose rero avuye ngaha duca tuyakwiragiza muri zo ntara kugira ngo nabo bayarime. Hariho abantu bitanze kugira bashobore kuyarima, bayarimire abandi kugira ngo ya mbuto y'amateke ikwire hose. Baje kwimbura baci baja muri komine Makebuko yo mu ntara ya Gitega bajanye umwimbo w'amateke ku mugwizatunga Constantin Ndikumana yemeye kugwiza uwo mwimbo w'amateke mu itongo ryiwe kugira ngo nabazowutange ku bandi barimyi. Modeste Bizabigomba umutambukanyi wa Constante akaba ashima izo mbuto baronkejwe. Ndabashimiye cyane abakenyezi barugamba bene wacu kugira ngo bagarukane imbuto y'amateke yari yarahonye kugira ngo haze haba umwimbu mwinshi n'abandi bose baze bahatorere ubumenyi nk'ubu muje gukorera kwa ngaha kw'iki kivi cacu. Ni wacu kuva kera hamye ari ahantu haba amateke menshi vuga gushika ubu amateke yarahonye ntakihaba. Kubera rero mwatwizeye mukashobora kuyazana kugira ngo n'abanyagihugu baze bayaronkeko, nico gituma twabahaye uyu murima ngo muze kuyahashira gihazoza na mwese mumenye ko muzoyaha n'abandi banyagihugu kugira ngo dusubire gutera imbere kumwe kwa kera ahino yari isi imera amateke cyane mugabo ubu atakihaba. Uburongozi bw'abakenyarugamba ku rwego rw'igihugu bakaba bafise intumbero yo gutanga imbuto y'amateke mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi.